bantumiye mu gikorane nk'uku dukorana kwa Mungu, hama Imana ingirira ubuntu impagakiza, ijambo ry'Imana riravugwa, hama ndizera nakira Yesu. Maze kumwakira yabanye nanje mu rugendo mu myaka 12 maze nakiriye agakiza, nabonye ikiganza c'Imana, nabonye ibana nanje mu nzira igihe cyose. Muri iyo myaka 12 nabonye ikiganza c'Imana. Mpagaze hano shima Imana ingene uyu mwaka warangiye wa 2021 Imana yabanye nanje mu buryo bw'impemu. Byari ibintu bikomeye cyane. Ni umwaka novuga nti noba nararushe cyane mu mutima. Ni umwaka novuga nti nabonye ikiganza c'Imana. Byari gushoboka yuko agakiza ndagaheba hakavamo, ariko nshimba Imana ingene yagumije umutima wanje ikabana nanje gushika isaha, nkaba shima Yesu yuko yabanye nanje. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe nkimwakira nahawe ijambo ryo muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'9 haravuga ngo ni jewe nkwibaririye ntishika mushiramanga, nuko ntutinye nturanduke umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Imana ishimwe cyane. Yabanye nanje aho nagiye hose, mu myaka yose namubonye nk'Imana itabara kandi Imana igenda irahindura ibihe. Imana ishimwe cyane. Hama gice cya kabiri numva ashaka gushima Imana ingene Imana yabanye natwe uyu mwaka ikaturinda ikigandaro mu rugo rwacu. Imana ishimwe cyane. Muri Zaburi ya 89 ku murongo wa 18 haravuga ngo kuko inkinzo idukingira ari uhoraho umwami wacu n'uwera w'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni inkinzo idukingira ibihe byose. Imana yabanye natwe mu muryango wacu. Hari itariki 10 z'ukwezi kw'icumi muri 2021 twari twamanutse Bujumbura itariki 9 mu rubanza twari dufite rwa mariage. Hanyuma bukeye tuduga ari ku mugoroba cyane mu masaha ya saa 10 dushitse muhira. Kugira umubyeyi yinjira mu muhira turabura umwana n'umwe dusanganira. Ndabaza umukozi aje kutwugururira, ndamubwira nti kubera iki atamwana n'umwe aje kutuyambira. Acarambwira ngo bebe mutoya yaguye hasi. Hama mbariye ko yaguye hasi, je numva ari ibintu bisanzwe. Twinjiye mu nzu dusanga umwana ntavuga. Umwana ndamuterura ndamuvugisha aranka kuvuga. Umwana nguma mbona umenga ashaka gusinzira. Ca ndamutora ndamutwara mu cyumba. Ndamutwaye mu cyumba nja kumuryamika. Ngiye kumuryamika nije nibaza ngo nitiro, ubwo umwana yari paragenda. Hama ndamushikanye mu gitanda aryamye, niho umwana wanje yatangura kudahwa. Hama idosi rirakebana, umuntu urakebana, arapfa. Turamwirukangana kwa muganga. Icyo gihe hari mu masaa 5. Tumushikanye kwa muganga hari mwijoro saa 5 z'ijoro. Ndamushikana kwa muganga, umwana wanje yapfuye. Yari yamaze kwiyakangwa impamba ibyo bavuga. Namushikanye yapfuye. Guhera iyo saa 5 umwana wanje yaciye aja muri koma. Abaganga barakoze ibyo bashobora. Icyo gihe ndibuka yuko byananiye n'ingene ashobora gusenga. Umuganga arambaza ati umwana yabaye iki? Ndamubwira nti bambariye ko yaguye, kuko yari yaguye je ntamubonye ingene yaguye. Hama baramutera imiti, baramushiramwo oxygene, baramutera imiti myinshi. Guhera icyo gihe saa 5 z'ijoro yaciye aja muri koma, yikanguye 11 z'igitondo buri mu guca. Rero shima Imana ko yabanye natwe ikangarukanira umwana ikamutsigama. Ni Imana itabara, nayibonye ari Imana itabara cyane.
icyo gihe nshima Imana yuko abaganga baragize ubwoba kuko bukeye barambariye ngo tugutaransfere umanuke Bujumbura. Ndababwira barasubira baravuga bati ntivyokunda ko tugumuguha umutwari Bujumbura, nituzi ibyo hava biba mu nzira, banzutenyenye umbare imisi hano. Narahamaze imisi nk'itanu mu bitaro, hama nshima Imana rero ku bwana wanje ari muzima. Ico gihe rero naramanutse Bujumbura, ngenda ngiye muri controle y'umwana, bari bambwiye ngo ndamucishe muri scanner ngo ndabe yuko ataco yabaye. Mugabo scanner sinabaye nkicamo, hari uwundi muntu yaciye ambariye ngo maze ndamutware ku neurologue babanze bamurabe, babonye barazi ngene babiraba. Hama arankinishiriza umwana, aramuvugisha, arambariye ati umwana wawe ntaco yabaye. Acharambwiye ngo reka tumushire kuri treatment y'imiti, azonwa kuva mu kw'icumi gushika mu kw'icumi na kabiri, ngo hamba turabe ko atakintu na kimwe gihinduka. Iyo miti maze kuyimuha, umwana yaciye agira allergie kuri iyo miti, imiti ica ndayihagarika. Baca barambarira ngo nisubire Bujumbura, ngo ngende mbwire umuganga ngo ampindurire iyindi miti, ngo kubera imiti yoba yamwasa. Nizeye Imana, Imana ishimwe cyane. Nizeye Imana, ndabwira Imana nti Imana wowe wamungarukanire hahandi yari yapfuye, nje ndazi ko yakize. Umwana sinigeze ndamusubiza Bujumbura ngo bampindurire imiti. Umwana wanje nta miti yanyoye, ubu ni muzima kandi nta kintu na kimwe yabaye. Rero numva nshima Imana cyane, byari ibintu bikomeye gose. Ico gihe nari Bujumbura, umugabo wanje arabizi cyane, wowe warabitahura gose. Twahuye n'umuntu aratubwira ko ari igitero gikomeye cyane mu muryango wacu, ko habaye inama zikomeye ngaho i Ngozi yuko uyu mwaka udashobora kurangira mu nzu wacu atakigandaro kihari. Rero numva nshima Imana, uyu mwaka twaraye turangije mu nzu wacu turamahoro, nta muntu n'umwe yapfuye, turi bazima. Imana yacu irakinga, Imana yacu ni Imana ikomeye. Nimwizera namwizeye mbona umenga ibintu bisanzwe, ariko yabanye nanje mu rugendo rwose maze n'igihe igenda ingwanirira intambara zikomeye. By'ukuri numva noshimira Imana kandi shingira intahe Imana yuko Imana yacu ari umwizigirwa. Niwizera Imana ugahagarara ku ijambo yakubariye, ntugire ubwoba, Imana izobana nawe. Rero numva shima Imana kubyo yadukoreye. Nazanye ikimazi c'ishimwe, munyemerere ndagitange, ni gatoya ariko Imana yanje irazi umunezero n'umunezero ufise mu mutima wanje kubw'umwana wanje yatabaye. Imana ibahezagire.